Umuntu urondera kurongora abandi uri umutware mu buzima mu ndwara, uri umuntu w'indongozi mu madini cyangwa ahandi, menya ko gushyira imbere ubuntu ari cyo gikorwa cyawe cya mbere. Ubuze ubuntu ukabuza abantu kuba abantu nk'uko twamaze kubivuga, maramara uhore. Uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Ndabaramutse mwebwe mwese muriko muradukurikirana mwa kino kiganiro mutegurirwa n'ikigo co kumenyesha amakuru ca Diocese nkuru ya Bujumbura CDICOM. Ikiganiro ni uri n'agaciro. Ni ikiganiro gifasha umuntu kubaho yisonera, anasonera n'abandi, akongera akabungabunga n'isi Imana yamuremeye kugira ngo ayibemwo ahimbawe neza cane. Uno musi rero tukaba tuza kuyaga kuvyerekeye inyifato runtu. Mu mico n'imigenzo vy'abarundi kuva kera na rindi twarumva imvugo, inyifato runtu, indero runtu, ubuntu. Mbega ukwifata runtu twobitegera gute uno musi? Kuwovyumva bobitegera gute? Mbega uno musi vyoba vyifashe gute? Iyo tuvuze iteka ry'umuntu bisigura iki? Baranavuga ngo ubuntu burihabwa. Mbega hoba hariho inyifato runtu zitari runtu? Ibibazo vyose ni muri kino kiganiro uri n'agaciro. Tukaba turi kumwe n'umushitsi w'iteka. Twamusanze rero no muhira, reka naho abantu benshi babamenyerere tubasabe mwidondore. Je nitwa Patiri Adriano Ndabona, nkaba narakukurutse ubundi mu kiruhuko, nkaba naratohoje cane ivya kera n'imico y'abasokuru. Ndashimye ko mwantumbereye kugira ngo tubiganire. Murakoze cyane kwitaba ubutumire. Jewe rero ngirishe kino kiganiro nkaba ndi Mama Yvonne Wayezu Miburo. Rero tuduge kwijambo. Mbega Pati, muri n'agaciro? Ewe nokabura. Yego cyane. Murabize agaciro? Yego cyane. Yego cyane gose. Mbega uno musi iyo tuvuze inyifato runtu twobitegera gute? Inyifato runtu rero ni ijambo dusangiye twese abanyafrika bavuga indimi bita langue bantu, kuva muri Afrika y'Epfo gushika Kenya, Cameroon n'ahandi. Twese tuvuga indimi zisa zishingiye kuri ndu, umuntu. Tuvuze umuntu twama tuvuga umuntu nyene, nta yandi majambo dukoresha. Hanyuma rero aho hose n'ahandi muri Afrika turafise ihangiro duhuriyeko twese abanyafrika, tugerageza kureresha abana bacu. Hari abagira neza, hari abagira nabi, hari abavutanganya, ivyo ntitwobijako. Mugabo ijambo duhuriyeko twese ni ukuba umuntu afise agaciro kandi akiyumvamwo. None iyo tuvuze ngo iteka ry'umuntu tworitegera gute? Iteka ry'umuntu ni ukuvuga ugusonera zina muntu wese uko yakabaye, abo ukomeye, abo urwaye, abo umutunzi, abo murushwa, baramusonera. Kera ho mbere ushima barabwirizwa kumuha indaro yaje utarubugarira, kuko ari umuntu nta kindi. Hariho n'umuntu bashatse kuri kwima indaro, akiravuga ati nyica je mvira aha, sinshaka gusaba indaro mw'ijoro ngo banyakire mu nzira kandi mvuye mu rugo rw'abantu. Baca baramuha indaro. Urumva rero kumenya ko ari umuntu gusa n'ijambo umuntu ni ryonyene bituma usonera izina muntu wese ubonye. Neza na neza rero
mugabo imbere y'ibindi ukabanza kwisomera wewe nyene kumva ko ufise agaciro kuko uri umuntu nta kindi. Ico rero ni ikintu abasokuru baturaze kandi ni ukuri kiraduteye iteka. none iyo tuvuze ngo ubuntu burihabwa ku bantu batagitegera neza, umuntu yo kwiha ubwo buntu gute uno munsi? Burihabwa ni ukuvuga ko umuntu abwirizwa kwihata wenyene akaronka indero ikwiye, agaheza akiyima bikenewe, akemera akababara iyo bitamuryoheye mugabo gukora umuntu. Ibyo rero bigaca mu ndero. Indero y'ikirundi ni iya mbere, ntihagire uzosamara. N'ubu nidutunze ibintu birayangara mu bintu byinshi ntiriwe ndavuga, mugabo mu rugo abana bakarerwa bakaba abantu, kirahimbaye. Ndaguha akarorero, ukunywa. Umwana anywa amazi cyangwa umuntu akuze anywa inzoga, hari uburyo bwo kunywa bune. Ubwa mbere uguhosha nk'imbabe, aho nta buntu buba burimwo, gusukayo. Hanyuma hakaba ukunywa unyotewe ukagotomera. N'ukugotomera ntibyari byuzuye ubuntu bikwiye. Byuzura ubuntu iyo umuntu azi kwigerera n'iyo anyotewe. Baraca n'umuganiga ngo ubuntu bubonekera ku ruho rw'amazi. Ingene umuntu anywa amazi byonyene, uhosha uramubona, umiragura gushika hamwe wumva agorye uramubona. Ibyo byonyine birakwiye kugira ngo umuntu tubona ko umuntu yarereshejwe ubuntu, canke ko ari akagaba canke agakoko. Hanyuma bwa gatatu navuze ko hari uburyo bune, navuze bubiri butarimwo ubuntu. Harimwo ubuntu rero bagira bavuga kumenga, gusoma duke duke, udacuranwa. Nta kintu kibi bakarira ba sokuru nko gucuranwa, ari abana basangira indya canke ari abantu bakuze basangira inzoga. Gucuranwa ubwa nyuma rero bwuzuye ubuntu bwose, ugufatira umukenke abandi bagasoma bagahimba, bakagira duke duke kugira ngo baronke, bakwiyima ngo baronke. Ubwo buryo bubiri bwa nyuma nibwo buri mu buntu. Ega ntituri twenyene. Mu Kidagi hariho amavuga abiri bashaka kuvuga kurya. Essen ni ukurya nk'umuntu w'indero yuzuye ubuntu, nayo fressen ni ukurya nk'igikoko ukamiragura. Umwana rero w'indero mbi baca bamubwira bati du frist, ni ukuvuga urya nk'igikoko. Bagaca babimwaka, akabanza akaronka indero, agahita akagira Essen aho yogize fressen. Urumva n'ibindi bihugu birabifise, ntituri twenyene. Ubuntu burihabwa rwose mbere, kandi bugaca mu ndero y'imuhira. Utaronse namba biramukurikirana ubuzima bwiwe bwose, niho bigore. Nico gituma nshingiye ku ngo ngo ntibisamare namba. Ya ndero y'imuhira harya ku ziko, eka niyo abavyeyi bose bayishoboye, niyo ituma umuntu agwiza ubuntu akareka kuba agakoko. Kuko igihushane c'ubuntu ni ukuba igikoko, kuba agakoko, akabura buryo, kandi ataco kamaze.
nuko nabivuga. none pati mwebwe murabakera kandi muzi ibintu byinshi cyane rwose mwitegereje uno munsi mu kibano cacu byifashe gute umurundi wa kera n'uwubu hoba hariho itandukaniro? Kiriho rwose kandi birateye n'ubwoba. Ubu ikiri imbere n'amaronko, wemerwa ufise amahera, ufise ubukuru buguha amahera, nawe wumva ko uri umuntu. Na kera barabivuga ngo ntawutekera iteka mu vyatsi, ntawugira iteka ritekerwa mu vyatsi, ni ukuvuga ntaco bafise. Mugabo byavuga abantu ntaco bamaze utokwigana, ariko ubu vyafashe umengo niyo ngendo, umengo niyo ngiro, ufise ibintu niwe muntu. Urumva aho ni uguhusha rwose. Nico gituma rero byose bica biyangara, ugasanga umuntu ntiyisonera namba, mugabo yitwa ko yemewe, akamera nka ya mpene yagenda igororotse imbere y'intama, itubona ntaberewe. Ya ntama ikizi ni jewe maramara. None ubu abantu bekimaramara, umuntu agatega umushatsi umeze nk'ishamba ku mutwe ngo niho haberewe, umuntu akambara ubusa busa butuma umenga aragaragara, akumva ko ari haberewe, n'ibindi bene ibyo. Kubera iki? Kubera ko mu mutwe hahindutse, ahari ubuntu hari ubukoko, ahari ubuntu hagiye ibintu. Umuntu akitwararika rero ibitagira mvura, akumva ko ari we muntu, ko ari we abishoboye rwose. Aho niho byapfiriye. Umuntu akicara ku ntebe muri bisi, harya abantu barondera ikibunguruza, akabona umutama cyangwa umutamakazi ahagaze kandi ubona ko ateye ikigongo, ntamubise. Gushika abandi bahita bakamubwira bati mubise uyo mutamakazi yicare, wowe uhagarare. Akabona kuvyuka, ntabyiyumvire wenyene, kuko kubera iki? Kuko atabwabunda, atabwize neza ngo bimushike ku mutima. Kandi ga ntihagire ufyina, si ivyigwa mw'ishuri. Mw'ishuri batanga ubumenyi, kwigirwa muhira, naho umuntu yama mu mikino canke mu migenzo isanzwe y'ubuzima bwa misi yose, kubana umubano niwurera. Nico gituma rero umuntu akeneye kubishira ku mutima, bikamushika mbere ahadashikwa, akagira ibintu atanavyiyumviriye cyane, mugabo bikaza neza kuko yavyimenyereje. Kuko mu muntu wese hari ahaja ubwenge, hakaba n'ahaja ahadashikwa ubwenge budashika, ahashikwa n'ingendo n'inyifato, bahita ahadashikwa nyene mu nda. Iyo umuntu aribwa ntiyiyagaze. Ubu rero sinobesha, turakwiye kwikebuka rwose, umuntu agashira imbere ubuntu aho yoshize imbere ibintu, agashira imbere ubutungane aho yoshize imbere itunga gusa. Nico gituma rero umuntu akeneye kugira urugamba kuri we nyene, niba akeneye kwirwanya. Hari abantu bagira ngo kurwanya abandi nivyo bikuru. Weka urirwanya, ukiha iteka, ukiha ubuntu, kuko wihase wewe nyene, haguhata abandi. Ni urugamba rurerure, sinokubesha. None pati nk'umukurambere, turiko turavuga itandukaniro ry'umuntu wa kera n'uwubu, none uwubu mubona atera agana he?
yese nkubeshe uwubu atera wenyene yiyikira imizi agaheza akayirandura akama agira ngo arashobora kubandanya kuba umuntu ntibikunda. Ubu rero ni ugusubira gukomeza imizi y'ubuntu mu mico yacu, hanyuma rero akaronka nawe ingene abana neza n'abandi. Erega ibyo bitabonetse n'umubano ntushoboka, n'urugo ntirwubakwa, abantu babana nabi. Igituma rero dushobora kuba abantu ni uko no mu ngo zacu duheza tugahuza imico. Umwana ntaregwa na nyina gusa, aregwa n'aho agendera n'aho araca. Nicyo gituma rero dukeneye kurondera ingene twofashanya ngo ntitugwe mu manga. Yego. None mbega ivyo vyose imvo n'imvano yavyo yoba iva hehe? Kuko nta kintu gishobora kuba kidafise aho kiva. Imvo n'imvano yavyo namaze kubivuga y'inyinshimangire, ni ugushira ibintu imbere, ubuntu bukaja inyuma. Ni ugushira imbere itunga, ubutungane bukibagirwa. Tukaba tubishira rero no mu ntwaro, n'abarongoye abandi bakumva ko babarongoye ngo babaronderere ibintu, babaronderere ibitunga, babaronderere ububasha data wanje bumwe butuma unesha abandi, bakama bagira ngo nibyo byubaka. Ibyo ntibyubaka, birasambura. Imbere y'ibindi byose ni ugufasha umuntu kuba umuntu, ibindi bikaza byogerako. Nuko nokubwira. Mwaranditse igitabo kiya c'ubuntu Humanisme Reisi, hariho abantu muvuga ngo ubuntu mu miryango, mu mashure, mu biki. Nimba abana bitwara uno munsi nabi, nimba hariho inyifato mbi uno munsi, biva kuki? Ni bande babifisemo uruhara? Ababifisemo uruhara n'abitwa ko barongoye abandi. Umuntu urondera kurongora abandi, uri umutware mu ntwaro, uri umuntu w'indongozi mu madini cyangwa ahandi, menya ko gushira imbere ubuntu ari cyo gikorwa cawe ca mbere. Ubuze ubuntu, ukabuza abantu kuba abantu, nk'uko twamaze kubivuga, maramara uhore, ntiwubahuke kubabwira ngo nzobaja imbere. Wobaja imbere ubajana mu kuzimu. Aho niho bihambariye rero. Je sinobesha muntu utagira ubuntu, utaburondera, utabushaka, maramara uhore, ntuje imbere abandi, reka abandi bagerageze. Urumva nico nshingiyeko. Ego. None reka dushimangire, hokogwa iki kugira ngo tugendere iryo teka ry'ubuntu? Ni bande bofasha gute? Je nifuza ko abantu bose barongoye abandi, ari mu madini canke mu mashirahamwe canke mu ntwaro, abo bose nibarondere ishuri y'ubuntu muri bo nyene. Abarongoye amadini bagire umurwi wo gukomeza ubuntu, abarongoye amashirahamwe bagire gutyo, abo mu ntwaro bagire gutyo, kandi n'abandi bose bame bazi ko ikitarimwo ubuntu kica kibamwo ubukoko. Ubukoko nabwo butuma abantu baryana urutavanako, bigaca bimara imyaka bidahindutse, kuko ntibashikira itsitso. Itsitso nayo ni ukuba umuntu. Itsitso si ukuronka ibintu, si ukuronka itunga. Itsitso ni ukurondera iteka n'itekane, imico myiza, ukuba abantu, ukaba abantu b'iteka. Niho
ubushikiriye neza uburongozi nyabwo, ahandi ho urabesha. Ego, ikiganiro ni uri n'agaciro. Muri make tubwire abariko baradukurikirana ibintu umuntu yoha agaciro kugira ngo agire igihagararo. Ibintu umuntu yoha agaciro imbere y'ibindi ni ukwihata wewe, haguhata abandi, wewe utagerageza, ahandi uriyorobeka. Ibindi umuntu yoha agaciro imbere y'ibindi byose ni ukugerageza kugira ngo uronke indero kandi uyihe abandi. Udashoboye gushika ngaho yoba ari umubeshi, yoba ari umusuma. Umusuma ni ukuvuga umuntu atwara ibitari ivyiwe. Nawe urongoye abandi atagira ubuntu wenyene n'umusuma, atwara ibintu bitari ivyiwe, nareka abandi bageze. Nahondi sinobesha. Ego, murakoze cane gose. None Gapatiri, nitwongera kubatuma ko muzotwitaba? Rwose nzobitaba, mwibaza vyiza, muvuga vyiza, murondera vyiza. Turakeneye rwose abotuma abantu baba abantu. Ibintu vyinshi bipfa kuko ico kibuze, kandi umuntu avugira Imana ata buntu burimwo, bikaba ya Mana yo kuguha ibintu, ya Mana yo kugufasha kwiba. Hari n'abiyumvira Imana na kera niko twiyumvira na twebwe. Iyo Mana rero umuntu ayivugiye atarondeye ubuntu, namaramare ahore, ndasubira kuvuga Imana ndabikwiye. Urumva ndakaze kandi sinubwirirwa buhoro. Yego, murakoze cane gose. Reka rero dukengurukire abariko baradukurikirana, tubakengurukire namwebwe cane gose kutwigisha ingene dushobora kwifata, tukagira inyifato runtu aho tubaye, aho dukorera, mu ngo, eka aho hose tugendera. Rero dushimire kandi n'abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma. Tukaba rero ikiganiro kizobandanya, buri gihe tuzobakenera canke tugakena n'abandi, kugira dutumirire abadukurikirana babandanye bakurikira, kugira ngo tubandanye tubona iryo teka ry'ubuntu kandi tubona ko dufise agaciro. Murakoze cane gose. Urakagira Imana. Uri n'agaciro. Uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana.